Ntutube agara abantu. Wari. Pima kwanza tuone. Ego yashobora gusanga. Muguru kimana. Nturushye. Uyu. Kumengo wavyimbye ngaho. Pandisha juu tuone. Usiga ufite ibiro. Sebi wanje vraiment kweli. Ni benshi cyane. Barenga nk'ijana. Ngabo nta mukinyi numwe dukinana. Ndigera ndesha. Haro je nabivuze nga haro ama groupe y'ama cinema mwamwe. Uri namushikanye numvise ugiyeyo no guhigiti. Igiti. Nta nukwezi umwe vraiment. Wari kuvuga basi nukwezi cyangwa umwaka. Uri kuvuga wo nkumbura umunsi umwe. Niho yo kuvumbura. Yesu we abakobwa muri bagira n'ingoga. Navya bihe twacanyemo kweri umunsi umwe. Nimba Sammy afunzwe mu mpimba no kubita umunsi umwe ntariye mugabo undi munsi wa kabiri gaca nigira muri boîte. Kujya show mba najeje kumugandarirako. Nivyo mugabo amaze kumenya ukuri agaca garuka kanda musa ndi musiga musangwa. Arabizi. Rero gusa kimwe iyo umukobwa agikunda gishushe. Ikintu cyambere gusa wo kura gusa. Urajana hamwe ugafukama ukamusengera ku Mana. Nawe nzi. Muraba cyane. Abahungu twarahindukira Sammy. Abahungu twafiriye kubona. Ariko arabi duhindura ikiganiro. Naraba nyene. Basi reka turabukuba. Dukora ikiganiro. Oya tukora uko naje. Nuno mwanya hamwe Imana yambwira ati mwana wanje Samuel harira Imana. Hitamwo. Uwo hitamwo. Jewe nk'Imana nca ndamuhitegeko mu bane. No hitamwo umugore wanje Mama Priya. STV Every Story Matters. Uko mubizi jewe ndi umusore wanyu izina ntaryo kuko ndi umusore wanyu nyene niryo zina ryanje. STV yanje irabakunda cyane. Twama dushimira kenshi abafana bacu tugashimira n'umuntu wese yumva ko ashobora kuduha umwanya agaca imbere y'imbonesha kure yacu yanyu. Iyo mudutumye ibikorwa turabirondera hari igihe tubironka nigiye maybe tubibura ariko turizera yuko abantu baba bazi icyo tubarondera ko abantu baba batahura cyane cyane akamaro ko gukorana nabo nico tuba tuko turashaka gushikako. No munsi ndi kumwe na couple itovye tugeze kuri episode igira no saison 4 ari couple ya mbere itovye saison 4 episode 24. Ni kuvuga ngo nimwe mu mafilme yakunzwe umuntu wese ashobora kuvuga ati nimba atayibonye no ugurira wewe urigurira ntugurira madame. Reka. Yamutore igihomera kigusubiza. Jewe ingo hano. Ndafise energy misakoshi na Oya jewe urayinwa ku mugoroba. Ndakigusubiza. Oya ntaje. Nukuri ndagusubiza. Nyizere basi. Mu mufuki wawe none. Oya vraiment oya quand même. Nico gihumbi cha Sammy kimuwe ndabagurire basi energy mu kwera abana bagenzi. Muri abagenzi none. Tugura ama energy abiri. Ivyo banwa si nichi wawe. Gari sasa. Kuranga kunywa Yesu. Anasema ngo kijya gihumbi nichi uyu. Nzani. Banzane cha gihumbi kwanza boss. Nibi. Inge gato. Sasa Sammy vraiment. Wewe Dana kwa vitu. Uyibora sema. Ikanye. Ngo gihumbi nichi wanje. None wewe warishideni akaba kandi ariko arishyuza rya deni yiyumvira ariko arashaka kandi ayisubirane y'amahera reka cyangwa ndakwishyuza ya demire naci ariko gusideni ayaguma ari ayiwawe tora ubutunzi bwawe mabuja none za bigenda gute bantu ndabukiza abakunzi ba STV abakunzi ba STV turamukije cyane meze neza murakomeye cyane so gusa kimwe nabonye yuko ino televiziyo muyikunda igihe ari mazi imisi idakora hari n'abantu bansanga ni box bakambaza tuzo tubarize ari muri STV byagenze gute muganda ndabone baragaruse ubwo n'urukundo mwamwerekana yuko mukunda ikintu turamukije cyane aho muri hose ni mubaho yambo Kanyana ndamukiriza abakunzi ba STV kajyamwe ni kare abandi baramukije cyane amahoro y'Imana abane nabo twebwe kandi abane nabi yongera abane nati ndamutse ni wari bwandamutse ngo munda nukuri ni wari bwangwe munda sikumingi jaja vraiment muramutse rero na Sammy rero kugira igitango uyu butwarahinduye ibintu ikiganiro cyacu gitangura abatumira ari babiri batatu bakaramukanya bien
muramukanye nibisanzwe Twaramukanije oya no kuri sinabibona abafana baratubwiye yuko mwebwe hari igihe mutubesha mutaramukanya muguma mushavuye nk'ubu mwishuzanya amahera nivyo nashikiyemo kugira kandi yambi vraiment muhe yambi karamukanisha basi muraza gusezerana muraza gusezera abafana bacu okay bigenda gute wewe ugideni ry'umujyasama nabivuye kuki ni aho yabon ni challenge kuko nta muntu atagideni twese turajya ubudeni mbe wewe bigenda gute kwe gataho ni umuntu umvisa kwishyuza atari sa mbe bigenda yatuye gute nta nivyo wibuka ndabyibutse nivyo kari mu kabari mukabari deni rya demi ngenda kubwira shaka kugurira ikintu umuntu cyo kuntu amahera yari yasize mu isakoshi ahantu twari nari yasize mu isakoshi sinenda ifise twariko turakorera acha ndamubwira ngo na demire ndamugurire hama acha ndamugura ageze gutaha rero samacha agenda imbere shara sigara inyuma amafaranga yose nabenda yamuha nuko byagenze sinibagira nawe kirazira gikawushinge kuwana urazi ikintu kimwe iyo umuntu agusavye ideni aba ari ideni kandi iyo umuntu agusavye ati impa uramuha ya mugabo ngaho we yambwiye ko ndamukopesha kandi mumbabarire kuba nshoboye kumwishuriza imbere ya kamera ntavyo narinzi mugabo ideni nibisanga kusiga ntiwamwishuje nabi uri mwambia Ivyo wabadufise n'umutima mwiza bakwimye demi rucugabanye nari oya ndamuzi ndazi ko amahera bibiri biramugora aje kuri tele arashobora kuba yajyazanye nka demiri gusa amusubiza inyuma ya nubwo ndamwishuza ntagwa nkorurimo arabizi ko ndamukunda sivyo ga bebe nivyo nibiki aragukunda none turankana ese ubibona none vugisha uko none sindagukunda none turankana dufike basi kuko no kurishura wewe ari akantu ko gukwepa ndabitahura niko namwishujije yababaye mwankanya kandi abiraza kubandana niyo mpamvu nashaka mugwane mu nda ishavu ribanze rihave dukora ikiganiro fresh ariko ntaco Sammy Kanyana ni filme nziza ikunzwe n'abantu benshi nta kamaro kwagiye kwikunda je nyene igikuru no kwikundwa n'abantu benshi reka duha agaciro bajya benshi bayikunda kurusha jewe ariko je ndiho kugira ngo tuze turamenya challenge aho ziba zigeze z'igikorwa cyanyu kuko kugera kuri saison 4 episode 24 harimo birafise hafi umwaka wose ijya film iri kirakinwa irimo abantu benshi batandukanye ivyiyumviro ni byinshi by'abatandukanye niko tuvyizera challenge ni nyinshi mutegura kuyirangiriza hehe nikihe kintu mutarashika kugira ngo izorangire mwagishitseko so nukuvuga ijya film ya Kanyana n'ubuzima kuko uravye aho twataye ukuntu twayitanguye n'ibiro twapima natwebwe twenyene nukuvuga ngo ibiro vyariyongereye nukuvuga ngo ni filme tumaze umwaka wose tuko turakora ubu aho tugeze turiko turitegura kugira mariage rero kuba turiko turitegura kugira mariage nukuvuga ngo tuzoyiheza nitwafa muri rya filme kuko burya n'ubuzima bw'abantu barabayeho birashika barafa nukuvuga ngo vuba bagiye gufa to nukuvuga ngo two turagerageza muri 2023 izohera kabisa dutangura yindi ujya muntu yagiye mu gasho kubera Sammy uba wiyumva gute umuntu afunzwe kubera wowe cyangwa kubera wewe kugaho kwanza reka mere kwanza kuri uyu wowe uba wiyumva gute uryoherewe umuntu agiye mu mpimba kandi yagirizwa icyaha cyo gushobora guhera mu munyororo sinabivuga raba nko ngaha mu kinama sivyo ni nkuba wewe hari umuntu aciye afungwa kubera wewe afunzwe avuga ati mfunzwe kubera Kanyana erega ntabafunze ngo funzwe kubera jewe afite abafunzwe kubera ico yakoze nari mugira akantu k'ikigongwe basati yo warafunze aho gatima uza kukagira basi wamaze kwitwara mu nyuma ukajisura kuvuga ibindi hari igihe usanga avuga ati kumva ariko uramudukinisha kwanza nka kijyanye cyo gufunga umva yafunzwe kubera yishe Karine nkuko tuciye tuvuga ati okay reka tugira impuhwe ko yafunzwe ko bamufungurure bicaye bonekana ko Karine ari uwo yamwishe icyo cyane ntibigira bakibabarira icyo cyaha kandi cyo kwica ugiye nawe ucujayo ubundi agiye kuvuga nawe acajayo nuko biba bimeze niyo mpamvu rero bishitse umunsi umwe kumva Samari mugasho wewe vyakira gute muri filme oya ari mu mumvise ari mugasho kusanya niba bibabaje urabizi bibabaje ibintu yaravyo mbabaje ngo ariko vyo babaza bisanzwe Wono aka epoka kamanuka bien ari mwa. Nitumvise. Dibaza umwanya sinofungura, mejoro sinofungura na musese ashobora guhera. Umbo ugacifungura bukeye. None ariko bukeye ofungura.
urumva wewe waramaze no gupanga yuko ntiyagenda uwo muzi ntuzofungura ariko buke nzoya azagira amafungo y'umunsi umwe kubera wewe sasa azoca nyibagira no kuvuga ngo ibyo turabimenyereye kenshi rero n'umugore iyo afise umugabo afuye barakunda kuvuga yuko arira ariko araraba undi umusore hajya pembere mukiriyo no kuvuga rero nakanya navuze ati nimba Sammy afunzwe mu mpimba no kubita umunsi umwe ntariye mugabo undi munsi wa kabiri gaca nigira muri boîte kujya show mba najeje kumugandarirako nta n'ukwezi umwe vraiment wari kuvuga basi n'ukwezi cyangwa umwaka uri kuvuga wo nkumbura umunsi umwe niho yokumbura Yesu we abakobwa muri bagira n'ingoga na bya bihe twacanyemo kweri umunsi umwe aga ndakubatse none navuga ko nadasubira kubyana none wewe egume ngo wabiteguye warabipanze kera ati jewe uwo munsi saa sita sinoye mwijoro sinoye ariko bukeye bukehoye basi afa ndamugemurira tukabisangirira gusa Sammy umuntu avugisha ukuri n'umuntu mwiza cyane ndabizi yuko ntazorenza umunsi muzoje ubizi no kuvuga ubu ndabizi ninafungwa yuko Kanyana azobabara umunsi umwe undi umunsi wa kabiri azoba yarondeye abandi babera hino kuvuga kubabara umunsi umwe oya sikuvuga kubabara umunsi umwe ariko navuze gufungura muri umbagije akantu nyoka nwa vraiment muri yo manyo sinokanwa n'ukuri bukeye none wogera mara umunsi wose none woshobora kumara iminsi 3 utajya kandi niko kaniro gihere niko kabi turabisubiramo okay Sammy yaga wumvise uyu ko agomba kugira mariage n'undi muhungu ukabuzi neza ko umuhungu amutwaye maybe ashobora kuba yamukundiye nk'amafaranga ariko umutima canke ivyiza atari byagiye kumutegurira wowe wocu ukora iki nawe muri uwo mwanya muri uyo mwanya ni mumukunda wewe uhagarara mu kibanza iki wokora iki ikintu cya mbere kwanza kigoye bugiye umukobwa gikunze umubwiye ikintu muca mugifu yarabizi hari abantu bakundana nawe ndamuhanuye twaca tumara nk'indwi zibiri atandamutsa nivyo mugabo amaze kumenya ukuri agaca agaruka kandi akandamutsa ndimusiga musangwa arabizi rero gusa kimwe iyo umukobwa gikunda gishushe ikintu cya mbere gusa wokora gusa urajyana hamwe ugafukama ukamusengera ku Mana ukavuga ati Mana ndagusabye nimba koko ibi bintu numva kurujya muntu canke nimba ari ibintu mbona koko ataviziyo amufiseko please Mana ndagusabye kuko ni wowe ushobora kwinjira mu mutima w'umuntu raba akantu wokora kugira ngo ujya mukobwa ahumuke kuko nk'uyu ngiye kumubwira acavuga ati Sammy ananisikia jalousie wivu Sammy anasikia wivu Jonathan gifanye mariage nini urumva nivyo ibintu acayibonamwo ko ndiko namumvira ja umendekanira nga ejo canke ijya ejo no kumwandikira gukina atangura bifu nini rero kugira wiha amahoro uca wicicikira gusa mugabo ni mukunda ugenda ukamusengera kugira ngo ati Imana imufungue macho apate kuona yani cyo nokora aho nyene waravuze yuko Imana niyo yaremye ibisuma Imana niyo yaremye abaki ubwo Imana siyo yaremye n'umuntu kandi akunda umuntu byo beshe kira kintu cyose Imana niyo yaturemye tugara kandi gusenga ati Imana afashe uyu muntu ahumuke uramufitiye wivu vya vrai cyangwa ufise wivu muri wewe mu buzima busanzwe sanga urabusanga wivu kuri no mudemo wivu wagote wowe bavuze ati yovuga ko sinobesha sinobaka bati mukuri mu yosoma na mbona amasomo yandi nogira jalousie ego aho ndavugishije ukuri bikiri ku mutima mukuri asomanye n'undi muntu mbona amasomo yandi basha komba baza nyene akanja nyene none no bigenza niko kabi ego basha no babara mugabo guko nyene ariko nawe umwana mubi nawe tuza gusomana ni worindira ukabika ku ruhande mbaguze gusomana imbere ya bera hino vraiment nabyo urakorana ibintu urazubana bona nta n'umunsi ganza vyumvire neza wa munsi na umunsi woka asha yarasomanye cyane kwere ndabibona narababaye kakanja mugace ndamukundira nawe nsomanye arababaye acanyandikira ama message akaraguta igitabo agira ibyo abitse sanda bihoze hasi ndagize ibanga urafise telefone nga
Wodufashe ukaturabe ingene nimero ya Sammy yanditseho. Turabe tu nibisanzwe. Nibisanzwe ye. Turabe. Reka sha. Usanzwe uzi ingene yakwanditseko? Uno mudemu. Wikeka ko yakwanditseko gute? Yanditse ati Mr. Sammy. Turabe no. Niko nyene handitse. None si kuraba hari ico bitwaye nta bindi nda. Oya wavuga ibyo utabonye wewe. Turabe tu. Ndakweretse ibyo uza kuvuga bariya nibyo baza kwemera. Rero resha vraiment ivyo mbona nivyo mvuga n'ukuri kw'Imana. Mbwa sinzi Mperuka kubera je ndazi impamvu. Arabizi wenyene impamvu ndiko nabibaza. Rero ntuzi impamvu ndiko nabikubaza. Turabereye. Je mvugisha ukuri. Basi Sammy ni wasoma. Ndise ko rutwe canke pasteke ukuri. Ndakubwiza ukuri. Yanditse mardi. Mardi wa kabiri kubera umugira shooting ya Kanyana. Yesu mardi na samedi yo sana. Bani nukuri kw'Imana murabana abantu. Mardi. Samishira muri silence ntiyave twicira kiganiro nani yawe yosonera isi. Turabe ngene wanditseko. Oya reka shaka. Mvuge nibi mbonye. Oya my husband. Wabyumva kuza kubesha. Navyo mbonye. Tuvyerekane hajyo. Oya byose ni Mr. Sammy. Warahinduye warakwiye ko mardi. None gatoya ndi mu kiganiro ndagwamagara. Ndakubaza ikintu kimwe. Kanyana sivyo? Sije kuza turabeshana. Umusheri wawe. Uramufise uramwemeraho? Umusheri wanje. Ufise umwe ufise batatu? Umwe. Kandi si Sammy? Ni Sammy? Cyangwa ni Berahine? None uramaze gushika byarigeze gushika umwaka wari wose ukavanga umusheri wawe? Manje mu bisa ntibatugongera. Kazi. Byaramaze gushika citsinga umusheri wawe? Cyangwa wabihevye gute cyangwa uracabibandana? Ubu ntabyo noba nkikora. Igihe ubikoze basi byakwiciye iki mu buzima busanzwe? Nuko basi hari ubura amahitamo basi kumutuvanga ntabwo aba ari byiza. Hari igihe usanga bagiye kumuvanga n'undi ukacusanga muga ntabwo novuga ngo narabibayemo je igihe kimisi. No. Sammy bya vrai tuje mukuri tureke blague. Muri wewe vision ya vrai ata blague irimo kandi ube serious. Kandi ico kintu ni Imana izokigufasha. Icuza kuvuga cyose Imana izogufashe kizobeho. Ufise indoto yo kugira mariage ryari cyangwa nta ndoto yo kugira mariage ufise kama ni kukogotea napo. Nimba ari gusuguma ufise umugambi wo gusuguma vya vrai ryari ugashikaza je ndashikanya umugore umwe rudende mu nzu. Mbaye umugabo w'umuntu. So nukuvuga ngo imanza za marizi 3. Nukuvuga ngo imanza za marizi 4. Urubanza rwa mbere ni kera twakora go kuvuka. Rwa kabiri uronse diplome. Rwa gatatu rwa mariage, rwa kane go gufa. Nukuvuga izi manza zibiri nazikoze. Go kubatizwa kubera samizere y'abantu bose. Kurumva. Iyi rero ya gatatu rero naje mfise inzozi yuko nzohava ngira mariage. Ndabishaka vraiment. Ndabishaka. Basi ubyifuza uburyo butanse buswate. Ubyifuza ryari? Na 2025. Ego. Umukobwa umwe muri uno mwazwe turavugana. Umaze kumva ko ari wewe prefera. Abaye wewe woyoherwa kurusha ninde wumva ko yoba uwo mu nzu by'ukuri? Abantu bose duhura nabo ko batakwiriye urugo. Ngoze n'amaswata. Abantu duhura nabo ntibakwiriye urugo. Umwe uvuga ati oya sindavyemeje ngo ni wazoba. Washaka kuba mutarakundanye byanashima ariko ukavuga ati uyu abaye umugore wanje wo mu rugo byongohera cyane. Ni benshi cyane ko mwiyumvira cyane. Andiko ndimvira abakobwa amaso yanje yabonye. Abakobwa amaso yanje yabonye. Kubganje indoto ziwanje. Nuko nosubirana n'umugore wanje. Chance kwanza. Nuko nosubirana n'umugore wanje. Biramse bishitse akabarongirana na mariage. Amaze muracavugana? Cyane umugore wanje turavugana cyane no kuri Facebook ndampostinga. Ego. Uramuca mukundana muri wowe urumva ko kariyo. Uwahoze ari umugore wanje. Emani cyane. Emani. Wahaminduriye izina. Tandukanye imyaka ingahe? Imyaka ishika kuri 5. Niyo mpamvu rena kibajije. Kuko muri 5 niwibaze ngo bose babiri baba bagikundana. Muri yo 5 nk'umugore we muri 5 kaba karaba. Gusa umengo we agomba zo sinzi. Ngomba zorongogwa. Arashobora kuzorongogwa. Muraburiya mukobwa Sammy. Inde.
Yamko kumuraba cyane wo muri Kanyana nawe. Wahe. Kararinga. Nawe nzi. Kumuraba cyane. Abahungu twarahindukira Sammy. Abahungu twafiriye kubona. Ari karabi duhindura ikiganiro. Naraba nyene. Basi reka turabukuba. Dukora ikiganiro. Oya tukora uko naje. Yego sha yawe. Nariko ndaraba nyene ari yanyene. Naye nabindi. Uraprefera ibisusu mu buzima bwawe cyangwa ukunda umukobwa muto muto nka Kanyana? Mu bakobwa bose. Abakobwa oya nta mukobwa w'igisusu ndigera ndesha no kuresha. Oya. Ashaka gukunda abana bato bato kwe. Agusa ivyo byo gukunda navyo birahinduka. Shobora kuza afise ati kuri uno mwanya. Uruno mwanya hamwe Imana yambwira ati mwana wanje Samuel harira Imana. Hitamwo. Uwo hitamwo. Jewe nk'Imana nca ndamuhitegeko mu bane. No hitamwo umugore wanje Mama Priya. Mama Priya urafise WhatsApp? Na YouTube uhavura bikiganiye. Niwe no hitamwo urumva mugabo ndindira uw'Imana izompa. Amajambo abiri umuhungu umugabo wawe cyangwa umushiro wakubwiye uryoherwa cyane. Wewe naya. Amajambo abiri ambyenjohego. Nanibuka. Ayakubwiye ucuryohewe tugufi abiri. Nabyo nibuka vraiment. Ahubwo ndagukunda nturyohewe. Ibyo mbasanzwe ndabizi kwa twarabivuganye. Ahubwo yazi ngo utori inoti nturyohewe. Yumvise aka message kari mikashi pam pam pam. Cyangwa kaboro karaho ntabwo. Niyo bari. Uryoherwa uri si. Niyo bari gambera yamaye. Ariko nyene mahera nubwo bayaguha inshuro 10. Inshuro ya 10 nari muteza kuryohewe. Bivana akanoti ni bon. Akanoti ni bon. Bivana nakaye yaguhayemo. None amahera n'umwaya nkabasha no bayaguhaye nturyoherwa. Niyo mpamvu rero wari kuvyemera hakiri kare. Ni kubona nzi ivyo ni ibintu biri sembre twese ivyo ni ibintu byose tubayemo twese. Amahera yaronse ni bon kubwira ko gukunda ububizi. Acahamuka agacasanga. Abira. Umukiriya wacu dufise bishasha muri iri mikashi. Urumva mu kwezi kuza tuzohindura ibintu. Barahaburana sana. None ijya message hari wababaje iyo message nakuronyindikire muri message isanzwe ntucishe muri iri mikashi. Musaba koga nimwe muhabuka cyane. Basi bose. Ega nimwe turonderera rega mubimenye. Nabo yene bararondera kandi bose. Mukurangiza ikiganiro canje ari ibibazo biri nshaka kumenya. Sivyo? Hajya muri Rukundo TV muri abantu benshi wewe nk'umukobwa sivyo? Nibihora bishika abakobwa bagenze bakagira jalo y'ukungena umengura imbere y'abandi ukuntu. No ntabwo ndi imbere y'abandi. Oya umengura imbere y'abandi ukuntu mengo nyene ni nkuko muri bukiye neza kwa Mr. Samengo nimba ari kubera hiye nuzeya ujya wimpumye nene Samuel umengo nyene bon ari abana abakobwa banafite tujalo ntubizi none sivyo Sam. Oya byo ntavyo nzireka wenye. Bafite tujalo. Peut-être bavugana. Ntibirashika nyene wumve ko bakugirira akawivu. Nta n'umuntu. Murayaga bose bien muri peace. Nta ngorane n'imwe buri munsi turayaga tumeze neza nta kibazo. Kandi je byo wewe ubona je ntavyo mbona. N'abajijati ntibirashika. Oya. Ntavyo ndabona vraiment kandi no bambeshe. Rukundo TV n'abantu nubwo hari wavuze yuko muhora mubi mu musosi baje gukora ibiganiro je sino babeshe. Yasiwe. Oya birashika sanaje ashobora kuba yagira ibintu bitameze. Yarimo, yari blague yarimo. Rukundo TV turi sawa tumeze neza nta kibazo dufitane ngo ibikindi biki tuba tuzi warakoze wundi azokora ejo nta ngorane vraiment dufitanirane nawe. Okay musheri wawe mwemeye ko akora muri waka. Oya ntuteranye. Oya je musheri wanje par exemple numvise nk'umukobwa dukundanye agiye gukina kwa Medemani Rakiza. Bulaya. Mwize. Umureka je gukina. Kare aje agakinayo. Numvise par exemple sheri wanje Aberindo wawe. Nibiki wewe niwe navuga kwa Berindo wayo ni Bulaya muri STV reka gakora basi STV Bulaya muri waka Bulaya Bulaya anose Bulaya mugabo ari ahantu nk'umu musheri wanje agiye gukina kwa Ciza Bulaya kura Ciza ndamuzi ahantu tokwemera hambere ni ahantu hambere ntokwemera sha ari ahantu Sindo tambie vraiment. Nene basi. Sijaka Rukundo TV. Ugasi muri Rukundo TV. Muri Rukundo TV cyambe na mbere. Akinyeho umubona ariko ndazi yokweba. Ikintu cyambere kwanza cerekana yuko timu uzorabe timu kenshi zidakunda gusambuka. Twe ni gake tumaze imyaka ishika kuri 3 nta n'induru zirabamwe. Okay? Nabantu gusa bagenda baka par exemple umuntu akavuga ati mpinduye igihugu yangiye hanze y'igihugu. Kandi ivyo ni droit y'umuntu wari urumva kandi nitwomubuza kuko nta kontra y'ubuzima bw'umuntu twa dufise nkuko ngana wejo Kanyana ashobora kuronka mu diaspora akamuko akigira rero mugabo gusa vraiment sinkubesha vraiment haro je nabivuze nga
hariho amagroupe y'amasinema mwamwe uri namushikanye numvise ugiyeyo no guhigiti igiti uko rero uvuze niko natwe batubwira aba journaliste urazi jewe umuntu wiwacu agiye gukina kwa Sammy reka Sammy reka nakwereka itandukaniro Sammy uko bamuzi cyangwa uko bamuvuga bamaze kuza bakabonana na Sammy baca basanga wa undi muntu bari bazi suko ari mugabo je hariho ama TV nzi n'ama groupe nzi mushikanye nkazosanga ariko arakinayo nuko uzagashikanye ni gato no mukubita inkoni mena kabanga kamwe Sammy kakantu kamwe abantu batakuziko ego uri mu bantu wifitiye n'umusheri kwera mwerekana voilà c'est ça ne mu gihe umwerekana ibya filme ni bakureke tu kandi baragutahuye abafana ndirango abantu babwire gusa rero commentaire tabura mu kiganiro cyawe none Sammy wowe uzo nukuvuga kwerekana shit nubu urafise nk'aba ex tuharuye neza na neza ntuguza aba ex nka 47 aba ex biwanje vraiment kweri ni benshi cyane barenga nk'ijana ngabo nta mukinyi numwe dukinana ndigera ndesha oya basha nimba ari kintu cyambere nashize ko umuziririzo nemba ari umuziririzo nemba ari iki numukinyi dukinana mugabo abandi bapembe ni vraiment turakundana kandi mugabo je umukobwa we turashaka gukundana nk'imyaka 4 kuva mvana n'umugore maze gukundana n'abakobwa babiri gusa mu myaka 5 numva ko ni hangana agerageje cyane je n'umwana mwiza bar perdi sinka Kanyana bar perdi zije za TikTok oya nani aba TikTok papa mapenzi ya TikTok leo na kesho fye cyambere ari abantu usanga ngo Sammy ngo umustari ni umustare sukuvyara cyane oya sibwo bugira umuntu umustari oya umustari cyambere umustari no kumenya ukuntu witwara mu bantu no gutanga message gusa nagomba gukebura gusa abakinyi ba filme vraiment dukunde igikorwa cyacu kandi bavuga Sammy nubwo umuntu yoba ari gisuma akaguhanura ntuzokwibe si bibi ni ububi n'ubwiwe bwo kwiba c'est vrai none ni gisuma acaguhana aciyaguhana avuga ati urumviriza ivyo mvuga nturaba ivyo nkora ya ijambo ni jambo kuko ijambo risohotse uraba message risohokanye rije mu nzira nziza good tuni nyuma y'umusigiti nimuzozana ibintu by'akabenzi Sammy bya bintu byanyu nacize oya navyo tuzoza eko mbere ya musigiti vraiment ntavyo ubona ciza rakunda akabenzi sana nabonye kumubone eba abafise n'akarigara k'ingurube gusa nagomba mvuge vraiment kakaboro ko mu mutwe siko ako kantu sikeza none se sasa uri kumwishyuza deba reka ndagufashe ufise ubwo uri kumwishyuza deba wenda ndasubiyemo niyemera gukura ivyo bintu ndeme kumugurira amameshi ndamusukishe neza c'est vrai canke amakubeshyo nyine navugisha ukuri nibyo arabikwemereye kugusukisha ukuri ivyo bintu mu mutwe erega sinabishizemo kubera nabuze amafaranga yo gusukisha oya jere nabishizemo kubera nabishanda wabikunze nubu uracabikunze byamaze kurambirana ndacabikunze umukobwa ushaje ukiri muto Yesu ona gato waravyaye urabizi abana ni migisha iva kuma Sammy jewe watubwiye ku mwisho wa film ndakikwibutse ko wakivuze rero abantu bumvise yuko film izorangira twabaye Jack na Rose niho mwakuye ide oya siyo twakuye ide nukuvuga ngo kandi ijya film vraiment ni film nziza cyane ijya ni ide twakuye ni ide y'umuntu ubuzima bwabayeho yatanguye ubuzima we na sheri wiwe bwo hasi hanyuma baratunga barasura kandi barasura muri bwa bundi nukuvuga amene majambo ni nuguhereza n'icizigiro ivyizigiro umuntu adafise ikintu ntiwihebure tomorrow is better than today nukuvuga ejo arashobora kuba heza kuruta uno munsi kandi ntibisaba yuko mbaka uzobe wavutse mu muryango ukomeye cyane ahubwo gerageza wowe ukore cyane kugira ngo abagukomokako nabo bazoze bakomeye ya muyani majambo niyo mpamvu tuko turigisha hajya ikindi nacyo gusa turabakunda cyane vraiment akanu kanyuma mvise ijambo kandi rirangira je uri umugenzi wewe je ryarandiye vraiment gute uyu yovuga neza yuko utoshobora kumuterura waona nguvu za kumunyangua huyo vraiment nabivuze hehe jewe ni kubera abantu ntafasha amajwi Sammy nyemeza ni kukunyangua tu nibisanzwe none ushobora ambara impeta neza munyanguwe tu ni kawaida yambaye ikola ntacyo bitwa jemara nirura bakivuduka bagafroza bamabukeza abantu bonze bavyibushe uyu cyambere no muhonga mura ndamujabutsa sawa ntiturabibona cyumusimbiye na haje okay nakujabutsa umwonga simba haje umufise uyu cameraman uyu
gerageza none ntutube agara abantu wari bima kwanza tuone ego yashobora gusanga muguruka imana nturushe uyu kumengo wavyimbye ngaho pandisha juu tuone usigaye ufite ibiro nawe umuterura ubishoboye rimwe gerageza yoya bagomba kunyica murakoze cyane murakoze reka tubashimiye cyane se mwakoze kudukiga kuna mwebwe merci beaucoup abakunzi ba ACTV turabashimiye cyane ukuntu muraba filme zacu abantu turungikira link bagapartage bagashaka ku mastati murakoze cyane hanyuma mubandanye mudusengera kuko si bose banezerwa iterambere ryacu musengere no muhungu wanyu abandanye abahasho murakoze cyane imana bahizagiye mukanyuma Sammy turabantu ntituraberanda canka abatagatifu nimba hari aho twakoze twavuze ibyo itabaryoheye mutubabarire cyane ya namwebwe pia turabasavye imbabazi nimba ari abantu twavuze ijya yari comedy navuze ati yaro timu zimwe mushikanje atojamo ijya yari comedy mumbabarire nimubifatireho murakoze cyane ariko twe watubabarire nababariye namwebwe mumbabarire twese gatano basi merci beaucoup Kanyana nimba hari aho twagushavuje tubabarire cyane kukanwa buke none ushaka gahera ndafisa n'iyindi nariko ndano hari turabe kwanza kuva aho nwereye ikiganiro kimaze 30 muze guharu ikiganiro mwanya kimaze rabaho kakiri amaze kivanga gushika inwa basiganye babone kuri kuranwa ega nkoresheje sport ndarifuye ndarigamye STV, every story matters.